Ndakuramukije Mugisha, mwiriwe amahoro, twe twiriwe turaho turashima. Asha je nari maze igihe kweri ndondera inomero yawe ndayibura, nagukurikirana ku biganiro ko ufasha abantu bari mu Barabu kweri, vraiment ndagushimiye kandi cane cane cane, ahubwo wene wari ukwiye ikigo, wene wari ukwiye ikigo kandi eba cemewe ciza kiri ahantu hameze neza, ariko nyene Imana yabonye ko uzoronkera nk'umugisha uhezagirwe. Je rero hari ikiganiro wafishije nariko ndaraba kuri YouTube, uyu muntu jewe ndamuzi je ngoma nkwiza imyaka 3 mvuye mu Barabu, je narakoze kontara ndayiheza marayo imyaka 2 n'amezi 7 canataha kuraba abana. Rero uyu ndamuzi cane 2010, 2011 na 2 ndamuzi uyu. Rero uyu mugore ahubwo yinjiye muri batazi, uyu mugore yinjiye muri batazi kandi yaba yanyubona mugati imisuhuko, kandi ico mwovuga cose kubera ko yamaze kumuha amahera nta na kimwe uyu mugore yokumvamwo kirimwo. Uyu mugabo afise defo, iyo umwemereye ko umukunda canke ukihenduka mu telefone apere video nyene mutaka kumutelefona apere video ntakwereka isura, ahubwo acaraba ikintu afukisha kamera yiwe akayifuka, utabonye ibintu biri ruje ubona ibintu vyirabura, mugabo wene aba ariko arakubona, wene abakubona isura yiwe ntayikwereka. Kandi izi foto z'uwo mugabo sizi wiwe, izi foto no kubisiguye Daniel ni foto yandura ahantu jembe harimwo amafoto nari mfise narabitse ari kuri Facebook nakoshe ndi Saudiya, urumva kubera narayihevye ndahindura iyindi ni mpaka ndazibonye. Hari afise ifoto ahagaze ahantu ku kiraro yambaye supresse n'ibutura irenga ku mavi, wakabona twere uyu n'umubogare, urumva amafoto afise akoresha ni menshi uyu muhungu, gusa hari nk'ifoto imwe wafishije yatumye ndamumenya yambaye costume, yambaye costume. Rero uyu mugore aguye mwibenga agita ikiziba, kandi ahemutse ku mugabo wiwe, ku muntu w'ikibwa cibereye aho. Wabona ikibwa cibereye aho, ni ikibwa cibereye aho, sinova ngo ni umuntu ari mu mpimba kuko hari no mu mpimba wowe namusanga haramucorera, ni ikibwa cibereye aho iki. Aha rero ko yamaze kubona ko azaramuha amahera ntashobora kumwemerera ko ataha, oya azaga amubwira ngo kora iyindi minsi, iyongera iyindi minsi, iyongera ukundi kwezi, kugira azaramurungikira muhenda ngo ibintu babifashe, ngo imizigo yagizene, ngo imodoka yagizene. Umve arabaho iyindi pica ahagaze ku modoka yirabura, hehe amafoto ni murayabona, kandi ndabizi kurya mugore yafise yarayamurungikiye. Ico batazi rero abantu ari mu Barabu kwifotoreza ku nzu nziza ahubwira ko ari yiwanje, ibintu bisanzwe. Kwifotoreza ku modoka nziza nsanze ahantu bayiparitse, ushobora kuja muri ville nkashira abantu ariko imodoka ciza c'ikijipe kimeze neza bakuye mwishashe ubwo nyene akana cifotorezako, ahubwo ati imodoka ni gwanje, urumva kumba atani kinga. Ubabona ikinga rimwe itagira ifire, ufatisha ifire ukuguru afise uwo muntu. Ikire ni kibwa cibereye aho gifise imwemu yo guhenda abakobwa ari Saudiya, ahubwo vy'ukuri je ndatanga gusa kubona ipica y'uwo muntu, nukuri ndatangara. Nico gitumye ndakurondera hasi hejuru, ndatangaye. Kebura abagore hakiri kare, ushobora gukebura umuntu bivanye n'iyi video y'uwo mugore canke ibingo ariko aragira, mugabo hakaba hariho uwundi muntu uyu mugabo ntavyumve kuko yamaze kubijamwo, kuko n'urukundo ruboreza, ariko hakaba hari wundi muntu yagomba kubijamwo
agaca abireka ugasanga agizente ukijije umuntu umwe uhuma amaso nawe yamaze guhuma amaso. By'ukuri yaba ari umuntu mbwira yumva uyu mugore yakuja gusaba imbabazi umugabo wiwe barambya bakubaka ubuzima hama akabanda yakontera ko yatomboye agashikira ahantu bayamuha batamuri ibinuma, bayamuha batiyaza mu mufutu, bayamuha batamvumya amate. Nico kintu yarakwiye gushima Imana. Mwiriwe neza, mwiriwe murakomeye, mumeze neza, natwe tuba tubashima. Hama Claudine nshuti yanje, ntuvuge ngo ariko kwararaza, ahubwo niwe wiyararaje, niwe uriko wiyararaza. Twebwe abagore dufise ingorane kandi Imana itubabarire dutabare. Burya iyi Saudiya yahukanishije ingo nyinshi. Burya ukiri mu Burundi ntibari bwiyumvire guta umugabo ageze muri Saudiya wabonye miliyoni 5 uca ubona ko uhambaye. Ndakubwira wa mugore we, uri umugore nkaba uwundi, ngo ndaguha impanuro ya gusa ejo nawe nanje nibyo, ariko sibyo nisabiye. Hari igihe wompanura kuri ibi na biriya. Mukobwa, subiza amaso inyuma, usubize amaso iyo wavuye, ntutagatarutare ngo intare zasheshe ngo urose abagabo b'abakenya. Abirirwa baribwa bangana gute? Abibwa bangana gute? Mukobwa, ntutabana bajya n'ikazoza kawe, naho woheba uwo mugabo, muhebe umugabo, ntuvuge ngo narose ngo ufise umusheri ngo ari muri Kenya, umusheri ari muri Kenya. Ariko kamana, aho onye n'ukuri, aho nubona ko mugomba mwibwe, aho nubona ko wibwe ugomba wibwe ucibwe amaboko. N'umurozi uruga turabuka turuhira aha muri iki gihugu ngo ewe mana we, iryo barakanye reka kurigura n'Imana maze muri kwandika ngo amawudizi wandika, ahubwo jya kwa Mugisha nyene ugende wisigurire kwa Mugisha. Ariko kino kubwira coco, ntutagatarutara ngo intaro zasheshe. Kini kenda guhanura Lebo shataya basi kiro bosi tira badara shataya basi nimukwerekwa Mana irambwiye umuntu wese ngaha muri gurupe kongeye gutanga nimero ya Rimikashi, umuntu wese ashireko munyarutse Imana ntibarimbure, munyarutse irakatara kabasi munyarutse ngo mbashire nimero ya Rimikashi ngaha mushireko. Gashema group amagurupe agira udusha twinshi. Ubu nawe iyo ndiyo ndayisirubwiye ko irajanye n'ikiganiro tuko turagiraga yego ngo ashaka Imana imubwiye ndaritse kubera gutwenga. Imana imubwiye ngo atange nimero ya Rimikashi ngo umuntu wese muri groupe ngo ashire. Nimumbwirire uwo mudame bivye amahera yavuze ngo arankeneye nanyandikire inbox hanyuma dukora ikiganiro. Uyu we yeretswe arantu avugishijwe arantwengeje. Yeye sinihatari. Basha ndiko ndabasengera bo muri gurupe, ndababwiye ndabaha inomero yanje ya Rimikashi murasi. Muriko murabwira ko atabwenge ngira. Ndabasengere kugira imwemu yo kwiyumvira abagabo munshirire ku ntuze. Ndabasengere ndabadugiriza umutwaro, mureke kuguma mwiyumvira abandi bagabo. Imitima igume kwa barya abagabo banyu. Uwumva byemeye aca ambwira ndamuha inomero ya Rimikashi.